Imana ivuga gute? Ivuga ururimi nyabaki? Imana ivuga ururimi uruhe? Mbega twese turemerewe kuyegera tuvuga ururimi tuvuga canke utegerezwa kuza uvuga mu rurimi yo ivugamwo? Nimba ifise ururimi ivugamwo, ivuga gute? Voilà. Rero aho rero n'ikibazo gikomeye cyane kuko abantu benshi baramaze kwishiramwo yuko gusenga Imana uyisenga uko uvyumva. Oro siko biri. Imana rero mw'ijuru n'isi irafise protocole. irafise ukuntu iyo ikeneye ko abayegera bayegera. Amahoro abariko baradukurikira mwese, nizera ko mumeze neza, mwiriwe impundamarembe. Nk'uko musanzwe mubizi, nitwa Marvin Arakaza, ikiganiro n'ubutumwa bwiza kuri bose. Nk'uko musanzwe mubizi, turatumira abantu batandukanye. Uno munsi turi kumwe na Jean Prudent Ntibubegwa, n'umwe mu basanzwe banafise ikiganiro hano kuri runo rubuga. Uno munsi twamutumiye kugira ngo ashobore kudufasha adusangize ku kiyago c'uno munsi. Jean Prudent Ntibubegwa, karibu cane. Ndakuramukije Marvin. Ndashimye ubutumire, Imana ibahezagire. Ni muhira, mufise ikiganiro hano, kandi ciza cane, ni podcast maze iminsi mubibona ari kumwe na Fabrice Nzeyimana. Rero kuri uno munsi ndamutse ariko aradukurikira mwese aho muri, aho muherereye, abadukurikirana bari mu Burundi, abadukurikirana muri hanze y'igihugu c'u Burundi, kaze mubandanye gushigikira ubutumwa bwiza. Uno munsi ikiyago dufise ikiyago gihagaze ku gusenga, aho abantu benshi basenga, abandi ntibamenye nuko basenze, abandi bavyita uburyo butandukanye. None uno munsi pastor, gusenga niki? Ikibazo mbaje n'ikibazo gikomeye kandi ndazi yuko uno munsi kigezweho kubera ko abantu kw'isi yose nta kintu na kimwe gihumuriza. Abantu bari mu bihe bibi, yaba bari muri Afrika, yaba bari hanze. Twama tubona ubuzima bw'umuntu buriko burakomera. Rero ikintu gusenga kiyo kiragaruka cane kubera ko abantu bageramiwe. Rero gusenga ni ikintu kiguma kigaruka na cane cane muri bino bihe. Mugare ni vyiza yuko abasenga basenga mu kuri no mu mpwemu. Ni vyiza yuko abasenga by'ukuri babona umusaruro canke babona l'offre. Birabaje gusenga hama nturonke inyishu Marvin. Birabaje gusenga imyaka n'imyaka mu ukabona uti nta kintu ndabibonamwo, siko? Rero nico gituma ico kibazo baje ari ikintu gikomeye cane. Ndaza kuvuga mu majambo make cane. Gusenga no kuganira n'Imana, reka tugifate uko. Gusenga no kuganira n'Imana. Kubera iki mvuze no kuganira n'Imana? Ni kubera ko kenshi gusenga twabifashe ko ari gusaba birimwo mu gusenga Imana. Uko turemeriwe gusaba, turaza kubisoma mu ijambo ry'Imana. Mugabo gusenga si ugusaba ubwa mbere na mbere, naho gusaba biri mu gusenga. Mugabo twebwe kubera ko turi mu bibazo byinshi, twafashe gusenga tubiredwiza mu gusaba gusa. Uvuga twebwe iyo dufise ibibazo kenshi twibuka gusenga, kubera ko twibaza ko gusenga ni kugira iki? Ni gusaba. Kubera hari ibibazo dufise, hari ingorane dufise, tukuva umenga gusenga no kugira iki? Ni gusaba. Ariko yamara gusenga ni kuganira n'Imana, ikakubwira ukumva, nawe ukayiganiriza, nawe ukayibwira. Si ni ukuvuga gusabana n'Imana, kuko kuganira n'Imana. Gusaba birimwo, hari ibyo Imana idusaba, natwe hari igihe tuyisaba, siko? Ariko rero tuvanemwo kuredwiza gusenga gusa ko ari ugusaba, ariko tuyifate ko ari ukuganira n'Imana, canke gusabana n'Imana, canke kuba ndavuga gute kunywana n'Imana. Yego. Ariko tukiri ngaho rero umuntu aza kumva umengo uko yahora aja kubarira Imana, urumva turabimanuye kubera ko tuvuze ko gusenga atari ugusaba. Kandi nawe igihe cose yegereye Imana aravuga ati urazi ko ari we wandemye, Mana mpibi, Mana rabi ibi birangoye. None kwereka tubaza Imana bisigura kuri kurasaba. C'est vrai, hariyo abasaba mugana batanga utubaza Imana
ko niyo iyo byaturengeye nyene niyo tubarira. Dufate ko ari bibi canke si bibi naho atari ivyo bigize gusenga. jewe nibaza yuko iyo usenga Imana bivana n'urugezo uyizimwo, kuko ntushobora gusenga, ntushobora gukonversa, ntushobora no kunyusabana n'umuntu mutazinanye. Siko none Marvin uvuga je ntitwomarana isaha yose amasaha 2 kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane tutazinanye. Kuvuga yuko Imana igituma abantu kenshi tuyisenga nabi nuko atayo tuzi. Nivyo Yesu yavuze ngo mwe musenga ico mutazi. Sabide ko le fait yuko mutazi iyo Mana musenga muca muyisenga nabi. Ariko aravuga ivyujya mu mugore w'umusamariyakazi w'umuprostituée w'imaraya mu gice ca kane ndibaza ca Yohana. Ariko arabereka uko bo basenga nabi kubera ko batazi Imana, bariko barasenga ari akamubwira ngo Imana ngo mwe muvuga yuko ngo ariyo gusengera Yerusalemu, ngo twebwe ngo ni kuri uyu musozi basokuruza ngo basenga Imana. Yesu acamubwira ati igihe kirageze aho abazosenga Imana batazoyisengera kuri uyu musozi cyangwa ngo Yerusalemu, bazoyisengera mu mpwemu no mu kuri. So bisigura ngo kuva kera ico kibazo cyari gihari, mbega turasenga Imana muri kino kibanza, turayisenga gutya, turayisenga tugaramye, turayisenga tunamye, turayisenga tugize gute. So ivyo bibazo byose bihera mu gihe umuntu daboro yamenye uwasenga. No kuvuga iyo usenga Imana utazi rero ivyo bibazo ntibishobora guhera. Mbwa plus umenya Imana plus vyoroha. Ubwo hari ubujambo kira nabaza Imana, ubwo ntakibaza Imana kubera ko namenye yuko ubwo bujambo budakenewe. Hari ibintu nahora nsaba Imana mbwa nkaca menya mu nyuma karore nti ndabifise, sinkibisaba Imana ahubwo no kwizera yuko nabihawe. Sinzi kubura nawe. Donc plus rero umenya Imana plus ugusenga kwa guhinduka. Urava mu bwana ni nkakujya ku mwana mutonya iyo ariko raganira na papa wiwe, hari tunamubwira papa we akamwihoza tukuravuga tubi n'umwana. Uko genda arakura rero hariho ukuntu conversation yabo igendira ba mieux, uko baganira bikagenda biraba mu bwenge kubera ko umwana akora aca ubwenge. So plus rero umenya Imana plus ugusenga kwa guhinduka. Muvuze ko gusenga ari ukuganira n'Imana, ariko ubundi abantu baganira nuko nk'ubu je ko turavugana nuko turavuga ikirundi, ndiko ndavuga uriko uranyumva, uriko uravuga ndiko ndakumva. Rero n'umuntu n'Imana nibaza ko bategereza kuvuga ururimi rumwe bumva. Imana ivuga gute? Ivuga ururimi nyabaki? Imana ivuga ururimi uruhe? Mbega twese turemerewe kuyegera tuvuga ururimi tuvuga canke utegerezwa kuza uvuga mu rurimi iyo ivugamo? Nimba ifise ururimi ivugamwo ivuga gute? Voilà. Rero aho rero n'ikibazo gikomeye cyane kuko abantu benshi baramaze kushiramwe yuko gusenga Imana uyisenga uko uvyumva. Oro siko biri. Imana rero mw'ijuru n'isi irafise protocole. irafise ukuntu iyo ikeneye ko abayegera bayegera. Ni kuvuga ko rero ntaraja kuri ukuntu ico Imana yumva canke imvuga Imana yumva canke langage imeka tuvyite ururimi rw'Imana canke imvugo y'Imana. Reka tuyituko. Reka ndabibutse ko ikintu gihambaye ko tubavuze ko gusenga ari kuganira n'Imana. Reka ndabibutse yuko umwanya ukomeye mu masengesho si umwanya wewe uvuga, ni umwanya ureka Imana ikavuga mu buzima bwawe. Kubera bijya bibazo ukunda kuvuga mu masengesho iyo uriko urasenga, iyo wari kunuma ukumviriza Imana ikavuga, wari gusanga ucungujije umwanya, wari gusanga utataye umwanya kubera ko urashobora kumara amasaha 5 uriko uravuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru imbere y'Imana. Kumbi iyo ufata umwanya ukanuma, Imana yari kukubwira hama vya bindi wari ufise mu mutwe wawe nk'ibibazo ikabiguha nk'inyishu, ikagusigurira, ukaheza ugafuta mu mutwe vya bindi waje uzanye ngo ni imitwaro imbere y'Imana. So ikibazo dufise mu masengesho kenshi nuko dukunda kuvuga cyane tukabuza Imana kuvuga mu buzima bwacu. Tukumva ko umenga Imana ibwirizwa kutumva, umenga Imana iradufitiye ideni. Marvin, abantu bakora dukurikirana, reka ndababwire Imana ntidufitiye ideni. Imana yarahejeje akazi kayo. Yesu yaravuze ngo byose biragize iki? Birarangiye. Bisigura ngo akazi ko yaragahejeje. Hari igihe abantu bumva umenga Imana ibafitiye ideni. Imana ntidufitiye ideni. Oya, Imana yarahejeje akazi kayo kuko ducungura, kutweza, kutugira abagororotsi imbere y'Imana.
itanga umwana wayo w'ikinege vyarabaye none uno musi hasigaye iki hasigaye ko twebwe tumenye ico yakoze tukakigenderamo urazi ko ibintu byinshi dusenga dusaba kubera ko tutazi ico Yesu yakoze hari n'ibintu dusaba kandi Yesu yarahejeje kubikora kandi dusaba ngo twizere bisigura reko imbere yuko mvuga imvugo Imana ivuga abantu bakora dukurikirana twese twibutsanye yuko umwanya ukomeye Marvin mu gusenga si umwanya wowe uvuga abantu bazi yuko gusenga cyane ari gufata amasatani wowe ugasenga ukavuga oya ahubwo nasanze ibintu nabonye bifasha umuntu ibintu nabonye bihindura ubuzima bw'umuntu ni wa mwanya Imana ikuganiriza uraza gusanga Imana ikura kuganiriza irahindura ivyiyumviro vyawe ugasanga kumwe bimwe aho rusaba kera bigenda birahinduka ugasanga bimwe wahora wifuza ugasanga birahindutse ugaca usanga re finalement kwa gusenga kwawe kwabaye kuzima imbere wasenga ibitari byo kuko wasenga ico utazi kandi wasenga n'Imana utazi mwakora ko wafashe umwanya wo kumviriza Imana ubu rero amasengesho yawe usenga n'iminota 10 mugabo kumva yuko usenze mugura ushobora gusenga amasata no kumva yuko isengesho ryawe ritarenganye na plafond kera bahora batubwira ngo dusatura ijuru tukibiba turarisatura gute turarisatura gute kubera ko wumva umengo kurasenga na plafond amasengesho yawe ntarenga plafond savye ko Imana ntiri kurakumviriza wanyumvise ga Marvin alors niko rero none Imana ni gute yo twumviriza ni gute Imana yo kumva utari kuravuga ururimi rwayo reka kugira nshinda kivuga ndagiza kuri aka kantu igituma ngo Imana insista kukumviriza Imana no kumva imvugo yayo reka ndaguha akarorero hamwe wewe uri umunyabwenge akarorero hamajeyo nkabandi Albert Einstein par exemple hagati yanje nawe ninde yovuga umwanya munini wewe okay reka dufate je ni umufootballeur w'umudebuta gitangura hama wewe uri Cristiano Ronaldo cyangwa uri Messi ninde muntu yovuga amajambo menshi hagati yanje nawe abo bagabo babiri niwe niwe bakomeye kuvuga je hageze kumvuga nobaza gusa ibibazo hama nabo bakambwira kuko nibo babizi cyangwa hamwe n'abandi mu basketteur w'umuroki agitangura atakintu kimwe ha Michael Jordan akaba ari imbere yiwanje ese nijo no muteri amajambo amasaha 5 canke nonuma akambwira akavuga so ncufatare ko iyo turi muri presence y'Imana turi kumwe n'Imana mu gusenga kubera ko tuvuga amajambo menshi kubera ko tuvuga amajambo menshi kubera ko dufata umwanya munini two turavuga aho umenga turiko turatera imistari Imana turiko turayiha turiko turayungura ubwenge Imana yaremye ijuru n'isi yariho tutaranabaho urumva ituzi tutarabana urubuto mu nda ya mama turi tukwiye kwiha umwanya tukayumviriza kuko ni nayo ifise gahunda yose y'ubuzima bwacu ni ibaze kwicara ibaze guhagarara n'umuntu cyangwa kuvugana n'umuntu azi ubuzima bwawe bwose azi kahise kawe n'amadetaye yako azi kubu kawe azi n'akadoza kawe n'amadetaye yose mugabo uwo muntu umuhagaze imbere muko muravugana akabiruza kuvuga amajambo menshi umva amakosa dukora mu gusenga rero ni kuvuga imvugo Imana yumva langage y'Imana ni ijambo ry'Imana très simple imvugo y'Imana ni ijambo ry'Imana niyo langage y'Imana Bibiliya donc ijambo ry'Imana mvuze la parole de Dieu niyo langage y'Imana akarorero Imana ntivuga igiswahili Imana ntivuga ikirundi Imana ntivuga igishinwa Imana ntivuga icongereza Imana ivuga ijambo ryayo mu yandi majambo bisigura ko Imana yavuze abantu barakunda kuvuga ngo gusije nusingunda kumva ngo Imana ivuga ugurura Bibiliya yawe hamurabo kuntu Imana yavuze Imana yaramaze kuvuga hari abantu bagenda mu byumba by'amasengesho bakaduga imisozi ngo bakeneye kumva ngo Imana iri kwiravuga fata Bibiliya yawe as long as utarugurura Bibiliya yawe ntushobora kumva ijwi ry'Imana kubera umuntu iyo yumva amajwi menshi Satani aravuga abadayimoni baravuga imwemu y'umuntu iravuga rero uzotandukanya gute ivyifuzo vyiwawe ivyo Satani akubwiye n'ivy'Imana ivuga uzobitandukanya gute utize gusoma ijambo ry'Imana so ndikuvuga yuko langage y'Imana ni ijambo ry'Imana imvugo y'Imana c'est sa parole nico gituma rero iyo dusenga tutazi imvugo y'Imana bitugora uti kubera iki kubera ko uramaze kubona kenshi umuntu arasenga ntiyumvigwe umuntu agasenga akarindira inyisho akayibura kubera iki Marvin kubera ko Imana yumva iki ijambo ryayo
ora ijambo ryayo ntiriri muri twebwe. Mwandi majambo yo turavuga ntitwumva. Reka dusome ijambo ry'Imana kubera ko abantu bashobora kuba bibaza ngo ndiko ndabikuraho ibintu ndiko ndavuga. Reka nsome kwandi ijambo rya mbere, Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri, haravuga ngo kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ni ukuvuga Imana yavuga iki ga Marvin kera iciye mu bavugishwa? Yavuga les oracles, yavuga ijambo ryayo. Siko none kuvuga niyo Imana yabikora komunika abantu bayo. Aho hari ngo mu buryo, mu bihe byinshi, ngo no mu buryo bwinshi, kandi akane ko tugasulinya kumure tuze bidevelopa ikindi gihe. Ni kuvuga Imana abantu baca bibaza ikibazo, ne Imana ivuga mu buryo bungahe? Imana ivuga mu buryo bwinshi, iravuga mu nzozi, Imana iravuga mu masonje, Imana iravuga mu buhanuzi. Siko mugabo Marvin, ibintu byose urota n'Imana iba yabiguhaye. Umuvugisho aravangirwa, birashika agavangirwa. Ni kuvuga rero Imana kera, abantu ni kubona ko bakiri muri systeme ya kera yuko Imana iganiriza abantu mu nzozi, ikabaganiriza muki. Ego Imana irabikora muri ubwo buryo. Mugabo uburyo no musi yahise nko mu gihe cy'ubu kutuganiriza. Umurongo wa kabiri avuga ngo muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa vyose, niwe yahaye kurema isi. Uwo mwana wawe nawe turamuzi ninde? Ni Yesu Kristo. Abantu rero barakunda gusenga mbwa badashaka guca muri Yesu Kristo. Yesu yavuze ngo ibyo muzosaba byose mu izina ryanje. Ni kuvuga abasenga bose ntibasenga neza. Udasengera muri Kristo Yesu ntaba ariko arasenga neza, kuko Yesu Kristo niwe samuragwa, ngo niwe yahaye kurema isi. Mwandi majambo niwe yabaye samuragwa wa vyose. Ora abantu iyo basenga hari n'igihe baba bakeneye ibintu, hari n'igihe baba bakeneye kuronka ibyo baronka, mugabo ntibashake guca kuri boss wa vyose. Yesu Kristo niwe samuragwa, niwe yaduhaye ubugingo budashira. Iyo tumwizeye turonka ubugingo budashira, niwe dutsindanishije imbere y'Imana. None wowe uvuga ngo urasenga kandi utamuciyeko, kuko abantu bose amadini yose arasenga Marvin. Ico naco sinugana ntakivuze. Ni gute ne wosenga neza? Ntiwosenga vy'ukuri ngo usenge neza efficacement udasengeye muri Kristo Yesu, kubera ko niwe samuragwa wa vyose. Rero imvugo nashaka kukureka ni ukuvuga ngo imvugo y'Imana ni ijambo ryayo yatuganiririje muki muri mu mwana wawe Yesu Kristo. Hama Paulo aravuga mu Baroma, ndibaza n'igice cya mbere nawe nyene aravuga ngo ivyo ubutumwa bwiza nababwiye ngo bukoncerna Jesus Christ. Bisigura ngo kubisanzwe uyu munsi imvugo Imana ituganirizamo ni imvugo y'ubutumwa bwiza. Tugaruka ku byo tumaze igihe tuvuga mu podcast, ubutumwa bwiza. As long as abantu batari ko baratahura ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu, ntibashobora kuvuga ngo bariko barumva Imana ivuga. Oya, Imana iri kwiravuga gute? Kandi Imana yaramaze kuvuga, deje yaravuze. Ahubwo reka tugende dusome ivyo yavuze, tubyizere mu mitima yacu. Sinzi uko kurantahuraga Marvin. Ni kuvuga uno munsi nta kintu Imana ishobora kuvuga kinyuranye nico yavuze mu butumwa bwiza. Kuko utarasoma ubutumwa bwiza rero umuntu wese ashobora kuza akagwera ngo Imana yambwiye ngo ibi nibi ngo umpe ibi nibi ngo ugire kunuku. Wewe ukumva umenga nivyo kubera ko ntiwigeze usoma ico ubutumwa bwiza buvuga. Kandi bivuze umukozi w'Imana. Ego, kubera byavuze umuntu yambaye ikoti, afise Bibiliya niniya, ucumva ko Imana yavuze oro sivyo. Ibyo nibindi mugabo. Reka tubandanye turabe imvugo y'Imana. Yohana wa mbere igice ca 5 umurongo wa 14. Yohana wa mbere igice ca 5 umurongo ni wa 14. Kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwo badufise kuri yo, nuko iyo dusavye ikintu cyose, ahare bavuze gusaba, bisubira kuko gusaba turavyemerewe. Iyo dusavye ikintu cyose gihwanye n'ivyigomba itwumva, mu Gifaransa bavuze ngo il nous écoute. Marvin, imvugo y'Imana n'ubugombe bwayo. No kuvuga haji wowe yuko uravuga naho uvuga amasaha 10 uko urasenga, Imana ibiri kurumviriza sa volonté mu vy'uko urasaba. No kuvuga utavuze ubugombe bwayo, Imana ntikumviriza. Abantu bari kubadukurikirana bamaze igihe basenga, bumva umenga Imana ntibumva. Ngo Imana ngo iri silencieux. Ngo numva gacerere k'Imana. Urya gacerere k'Imana ni imvugo iba yavuze. Agacerere gasigura iki? Swat ni ibintu bibiri.
soit turi muri désobéissance. Yaramaze kukubwira ko yari yarabwiye Sawuli ntiyumvira ivyo Imana yamubwiye, hama Sawuli akaca ashaka ngo Imana ibandanye igira iki imuvugisha. Imana irakupa communication, habwiye Samuel rekana n'uyo mugabo, ivyo namubwiye ubwa mbere ntavyo yagize iki, ntavyo yakoze, ashaka ndamubwira iki bindi. Ni naco kibazo bafisa uyu munsi abantu bakeneye abantu babahanurira, kandi n'ivya mbere atavyo barakora. Abantu bakeneye babahanurire kuri mariage zabo kandi batarakizwa Marvin, kuko ngaha hejuru Yohana avuga ngo ivyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana. Ico ndabifurije abantu bakadukurikirana, banza wizere izina ry'umwana w'Imana Yesu Kristo, banza wizere ico yakoze ku musaraba, wizere ikiguzi yatanze ku bwawe, banza ucizere. Reka kubanza gusengera mariage kandi utarakira Kristo Yesu. Mariage si itangura, promotion ku kazi si itangura, visa siyo itangura, kuko urashobora gupfa kandi vyose ubifise. Ufise ayo mazu uriko urasengera, ufise mu mariage uriko urasengera, ufise umugore n'abo bana, ufise umugabo n'abo bana, ufise vya bindi uriko uringingira, urashobora gupfa kandi ubifise. Banza kwanza wakire icambere na mbere ukeneye mu buzima bwawe, urakeneye Yesu Kristo mu buzima bwawe. Nico Yohana yatanguriye, yandikiye abizeye izina ry'umwana w'Imana. Ariko arabwira ati turafise assurance, turafise gushira amanga yuko iyo dusavye ivy'Imana igomba iratwumva. Mwani majambo, Dieu écoute sa volonté. Imana yumva ubugombe bwayo. Mwani majambo bisigura iki Marvin? Iyo tuje imbere y'Imana dusenga, tuvuga ivyo twifuza twebwe, notre propre volonté, ubugombe bwacu, Imana ntigira iki, ntitwumva. Ibi ufuko abantu bavyumva. Urege guta umwanya wawe uvuga ni mayandi majambo, cyo tugaruka kuri cya kintu tubavuga ubwa mbere. Iyo ufata umwanya ugasoma ijambo ry'Imana ukamedita, gusumba kuvuga amajambo, wari gusenga neza mu nyuma. Kuko iyo usoma ijambo ry'Imana Marvin, ni gute wosengera mariage utazi ubugombe bw'Imana kuri mariage? Ni gute wosengera les finances utazi la volonté de Dieu ku ma finance? Ni gute wosengera wewe akazi kawe utazi ico Imana ikugomba ko exactement? Uzokora wowe Imana igukeneye ko uzokora ibiki? Uwo mission yawe ku isi ni iyihe? Ivyo bintu utabizi none wocu usenga ikiga Marvin. Ndavuga ikintu gitangura no kumva ubugombe bw'Imana mu buzima bwacu. Tubwumva he? Ni ijambo ryayo. Kandi ijambo ryayo niryo ritumenyesha ubugombe bwayo. Nagira mvuge ngo uvuze ibintu bibiri mugabo urumva ijambo ryayo ritumenyesha ubugombe bwayo. Nibwo bugombe bwayo. Nagira mvuge ngo utubwiye ngo gusoma ijambo, kuyimenya biciye mu ijambo, hama n'ubugombe bwayo. Alors que mu ijambo ryayo niho bidutwara ku bugombe. Reka ndaguha akarorero. Reka dukoresha amaterme abantu bamenyereye. Testament. Imana ishimwe ko Bibiliya bayita ngo Ancien Testament ngo Nouveau Testament. Okay, iyo bakeneye kumenya ngo la dernière volonté y'uwapfuye, ubugombe bwa nyuma umuntu yapfuye, uwo muntu yapfuye yifuza iki ku bana biwe akarorero, bagenda gusoma iki? Testament. Urakeneye kumenya ubugombe bw'Imana, urakeneye kumenya ivyo Yesu agukeneye ko. Soma ijambo ry'Imana, soma ubutumwa bwiza, soma ivyete Paulo yanditse. Ivyo nivyo bikumenyesha kumenya ico Imana ikugomba ko. Bizokorohera kumenya mariage ivyo ari vyo, bizokorohera kumenya ukuntu ukora amahera, promotion, bijya bintu abantu bose bama bari koragira nk'imitwaro, bagasenga imyaka myinshi ntibabigireko, bagasenga ibintu Imana irigwera abapagani Marvin. Ibintu Imana irigwera abapagani bo kwibarabara, abana b'Imana bakarira, bakisonzesha, bagapfa bariko basaba ibintu Imana iha abana bo kwibarabara Marvin. Duvuga tuca tugaruka kuri vya bintu dusenga Imana tutazi. Ni gute umuvyeyi adukunda, nyene imbabazi, nyene urukundo, ari we nyene rukundo. Ni gute Marvin ibintu aho abana bo kwibarabara yorinda kukubabaza wo kugira ibiguha. Kuvuga ntituzi Imana dusenga, nico gituma no gusaba rero ntituzi nuko dusaba. Gusenga bica bitugora kuko ntitwasomye ya testament. Voilà, ntitwasomye ya testament. Uranagirika ndago akarorero rero Marvin. Reka dufate wewe uri umuvyeyi, je ndi umwana wawe, wowe urapfuye atana kimwe tuvuganye. Wewe wari ufise amazu, jewe ndiko ndagira ikibazo ca loi ya karorero, akona karorero. Kumbe wewe ari we papa wanje wapfuye, amazu yose warayansigiye. Mugabo wavyanditse hehe? Muri testament. Nuvuga jewe rero
tanke ntarasoma ya testament ngo menye yuko atakibazo c'inzu mfise, ako n'akarero ndaguhaye, nzokoma mfise ibibazo vy'iki vy'amarwaye. Niko abantu benshi bameze uyu munsi, niko abitwa yuko bakurikiye Kristo bameze uyu munsi. Ivyo bariko barasaba vyinshi ni ivy'Imana yamaze kuduha deja, it's done. Nico gituma bakunda kuvuga ubutumwa ngo Imana igiye gukora, ngo Imana igiye gukora ikintu gishobora mu buzima bwawe. Oya, ahubwo ubutumwa bwiza butubwira yuko Kristo yararangije, it's done, it's over, tout est accompli. Marvin, nuvuga n'amajambo abiri atandukanye. Ndakubwiye nti ngiye gukora, cyangwa ndakubwiye nti narangije, ni ibintu bibiri bitandukanye. Abantu rero babayo nkaho umenga hari ibintu barindiriye mu buzima bwabo Imana igiye gukora. Mugabo si ibyo Marvin, Imana yarabikoze, vyaraheze. Ikibazo umwana w'umuntu yari afitaniye n'Imana, Yesu yaragikemuye, caraheze, kandi nico cari gikomeye. Ivyo gufungura no kurya no kwambara Marvin, abasataniste barabifise, abashino barabifise badasenga, abanyamerika b'abasataniste barabifise Marvin. Ni kuvuga ivyo sivyo bintu imbere y'Imana twoza tuzanye ngo tuje gusaba Imana. Ivyo ivyo Imana ibirekurira ababi n'abeza, ngo irasira imvura kuba binabeza. Ni kuvuga yuko ivyo si ibintu twoje imbere y'Imana ngo tuko turingingira Imana. Ivyo ni bimwe Yesu yavuga ngo ninyongera. Anaranavuga Yesu ngo bapagane ngo nibo bitwararika ivyo. Rero sindamenya ko turi abana b'Imana cyangwa turi abapagane, sindabimenya. So bisigura iki? Bisigura tugaruka handi nyene, menya Imana usenga, menya n'uwo uriwe, wari umupagane cyangwa uri umwana w'Imana. Kuko masengesho muhagaruka ibintu vy'umubiri gusa, ibintu vy'umubiri. Why? Vya bindi ugenda kura bugasanga ni vy'Imana ikorera n'abapagani batarisenga batanayizi. Uri umwana w'Imana. None umwana w'Imana ntiyabwizwa gusenga bitandukanye n'ivyo abapagani. Ngurega ngo ivyo nivyo abapagani ngo bitwarika. Musome amajambo Yesu yariko arayigisha. Akora abigisha ati kwiki mubabayika n'ivyo kurya n'ivyo kunywa, mwebwe nimwitwarika ubwami bw'Imana ukugoroka. Ivyo bindi ni inyongera. Bagushika ubyo jambo riracatugora kwizera mu mitima yacu yuko Imana itwitwayeho gusa uko yitayeho inyoni. Biracatugoye kwigaburira inyoni kandi zitarimo, ko Imana yambika amashugwe kandi ayo mashugwe yo nta batayere bafise. None Imana arayambika kandi ngo akanabegwa gusumba ngo na Salomo. Rero no kuvuga ikintu, kuvuga mu majambo make, tumenye ubugome bw'Imana. Kumenya ubugome bw'Imana tuzobikura he? Mu kumenya ijambo ry'Imana. Mu kumenya ijambo ry'Imana bisaba ko tumenya ubutumwa bwiza, ico Yesu yakoze, tumenye ya testament yadusigira, tumenye ivyo yaduhaye. Reka ndaguha akarorero kamwe Marvin, tuzobivuganira ikindi gihe kumbure, tuvuge point par point ibintu abantu bakunda gusaba kandi Imana yarabibahaye. Abantu barashobora gusaba akarorero ati Mana ndakeneye amahoro, mpa amahoro, akisonzesha. Uwo ni umwana w'Imana, akisonzesha ati ndumva mbuza amahoro. Kumbe muri testament handitse gute? Yesu yasize avuze gute? Yesu yasize avuze ngo amahoro yanje ndayabasigiye. Ndagufitiye inkuru nziza wowe ubuza amahoro mu mutima wawe. Yesu nta mahoro yatwaye mu ijuru, kuko mu ijuru ntayo bakeneye. Yesu yavuze ngo yari yadusigiye amahoro. Ndabasigiye amahoro kandi gusa ndayabaye nko kwisi yatanga. Wandi majambo ni question yo kwizera. Gira exercice, hagusaba icyo Imana yatanze, izere ko gifise, hamurabe ko bidaca bihinduka. Uraza gusanga ari uko guhungabana ari sinema Satani ko akina mu mutwe wawe gusa, ari film Imana Satani ko akina mu mutwe wawe, ugasanga kubera yakurungutse akabona yuko utabizi ibyo Yesu yagukoreye, akaba ariko arakuvuruga gusa. Hindura, hagusaba kuko Marvin, iyo uri kurasaba ikintu umuntu kandi yarakiguhaye, ni ikimenyetso cy'uko utacizera ko yakiguhaye. Urabitahura? Uvuga jewe hamwe no guha ikintu mugabo ukaguma ukinsaba kandi narakiguhaye, ni ikimenyetso cy'uko ico kintu atamakuru ufise ko nakiguhaye. Niko Satani rero ahora amenya ivyo twizera n'ivyo tutizera. Satani yari ko arumviriza amasengesho dusenga, arumva ati uyu n'umubono kwere nta kintu nakimwe azi, reka ndamukorereko. Nico gituma umukristo umubirize Marvin, umukristo atazi ico Kristo yakoze mu buzima bwiwe, umwana w'Imana ataramenya testament, ataramenya ici wamupfiriye akamuzukira icyo yakoze kubwiwe, agasenga umwanya munini atazi icyo Yesu yakoze, uyu abaho nabi gusuma umupagani. Kubera ko igihe cyose asenze asaba ibintu atazi, agasaba n'ibintu Imana yamaze gukora, Satani akabibona agacagira iki, agacamukorerako. Niba abandi usanga irigwaranirwa n'abadayimoni, ni gute wowe nigwa n'abadayimoni uri umwana w'Imana gute? Ukuvuga ko barakuvamiya, baragukorerako kubera iki? Hari ibintu utaramenya.
hari ibintu utaramenya Yesu yakoze mu buzima bwawe kugira unamenye n'uriwe muri Kristo Yesu. Barabibona abadayimoni, baradusonda bakakubona bakavuga ati uyu muntu ntiyoguma ariko arasaba ibintu, kuvuga ariko arabisaba kubera ko ntazi yuko yabihawe, ntazi yuko Imana yamuhaye agakiza, ariko aragasaba kandi Imana yakamuhaye nk'ingabire. Ntazi uwo muntu ariko arasaba girigora ko minduru ngo Imana ngo imuharire ku bintu yakoze, afise culpabilité mu mutima wiwe kubera iki ntarizera imbabazi Imana yamugiriye. Reka tumukorere ko rero. Isigura ngo iyo dusenga rero Marve, ibyo dusenga byose si kuvuga ngo nivyo, dufata umwanya dusenge mu kuri, dusenge with the understanding. Hari danger yo gusenga tutazi uwo dusenga, tutazi uko turi mu musabe. Uyu munsi hari ibibazo economique ku isi yose. Uyu munsi umenga dusenga twosenga Imana idugira iki, iduhe ubutunzi, Imana itwibuke, Imana itunagure. Oro sivyo. Imana ikeneye kwanza guhindura imitima yacu, kubera ko niho hadodobiza ubugingo mama. Yes, uraziga Marve yuko ukenye mu mubiri, hama ukaba ukenye no mu mutima wawe. Uvuga ukenye mu mutima wawe kuvuga nta Mana ufise, harimo ubwicanyi, harimo igono, harimo ishari, harimo kwikunda, harimo ubusamba mu mutima wawe. Wowe ubaza yuko priorite ku Mana niki? Nuko yokiza ubukene mu mufuko wawe cyangwa yokiza ubukene bwo mu mutima wawe? Mu mutima. Kirumvikana. Ubwo twebwe kuri inzara bitwisha, tuvuga duti banza urindire kwanza ibyo mu mutima, banza ukize kwanza ubwo mu mufuko kugira twikenure, inzara iratwisha. Kumbe Imana dusenga ntayo tuzi. Priorite ku Mana si inzara, priorite ku Mana niki? Nuko imitima yacu inaguka. Rero sinzi ko nagerageje kwishura ikibazo cyawe. Ego, numva mugerageje no kuvyagura cyane. Reka kumbure nimba hari novuga ngo umuntu yihebuye yumva abuze amahoro. Kristo yadusigiye amahoro, kandi amahoro adatangwa n'isi, ata muntu n'umwe ashobora kuyaguha. Rero n'ubu bihagaze kuri ya testament yavuze iki, yasize avuze iki, ico yavuze kikuraba gute? Mbega uraja kuraba irya testament canke n'amakuru bagusomera bakakubarira? Numva umengo nico kibazo ngize ku muntu wese akaratwumviriza. Aho kandi pastor kumbure sinzi ko tworangiza n'isengesho rigufi kugira ngo kumbure dufashe umuntu muri kano kanya yumva gishikanye, kuko ushaka afise imitima imenetse. Umuntu yumva yajanjaguritse, dusenge kugira ngo tubane nawe mu kumuremesha no kumuherekeza isengesho rigufi. Reka dusenge. Uri kuradukurikirana wumvise yuko by'ukuri nubwo ufise ibibazo byinshi, nubwo ufise ingorane nyinshi, wumva yuko igihambaye mu gihe nk'iki nuko Imana ihindura umutima wawe, nuko Imana inagura umutima wawe. Abataramenya Kristo Yesu ndabahamagarira ngo musenge mu mitima yanyu ko mubyumva, mubwire Kristo ko mukeneye mu buzima bwawe. Kristo ari tayari imisi yose, ari ready, aradodora ku mutima wawe. Yesu nta forsa, utamwemereye nta forsa, ariko wewe wumva umuhamagara mu mutima wawe, ukumva ko Kristo ariko araguhamagara, mureke yinjire mu buzima bwawe, ntuzokwigira wicuza. Ibyo bindi byose uko urasengera uzobona ko ari bonus, ariko Kristo ataraba mu buzima bwawe nta kintu na kimwe uba ufise. Yesu umufise ufise byose, udafise Yesu nta na kimwe uba ufise. Reka dusenge. Mwami Yesu ndagushimiye ku bantu bakora dukurikirana, ndagushimiye ku bantu bakora umva no majambo y'ubuzima, ndagushimiye Yesu Kristo ku muntu wese iri jambo ryakozeko. Ndasengeye mwami bariko baratwumviriza, abako baradukurikirana bose, ndabasengera kugira ngo mwami mu mitima yabo ubahe impwemu yihishurirwa, ubahe n'impwemu y'ubwenge mwami. Igihe nk'iki harageze ko dusenga ico tuzi, ko dusenga uwo twikorakoyeko, ko tuvuga uwo twamenye. Mwami Yesu wihishurire buri muntu wese. Mwami Yesu Kristo ndifuza kugira ngo buri muntu wese kwadukurikirana umwihishurire mu rundi rugezo, abatarakumenye bakumenye, abamaze kukumenya nabo mwami badibamye bibwira ngo barakuzi, bakumenye mu rundi rugezo. Mwami Yesu Kristo bakumenye mu yindi dimension. Ndabasengeye kugira ngo ubuntu bwawe bube multiplier ku buzima bwabo, amahoro yawe Yesu aruta uko yemenywa n'umuntu wese, ashibamira imitima y'abari baradukurikirana babuze amahoro mu mitima yabo. Mwami amahoro yawe ashibamira imitima yabo mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.